mudufashe mu mwanya nyene abivya electronique bari bakiri bakeyi aba bakeyi tuhari dushobore kubaka umushinge w'ivya electronique hamwe ni imyaka ya 2040 indege tuyubakira kuva ku busa bigakunda mwarubiza bigice yako bari bayitanguye mugabo murabona yuko itagutse burya byavuye kuki je ngitangura gushira gufasha inyinshi cyane mu bwonko numva yuko ngo babujije kwiguruka ngo burya ngo bakunde basanga ngo yija ngo yurutse ngo bopana bakagwana hasi je nagize shimira ati none kubera iki bogwana hasi ahubwo basi dupfume twikurigenda ta mupilota ari niba yota ni ari yasenase yuwo yigwamo ntaze kuyigwamo ize kugenda ta mupilota ari ndabikurikirana niho nakora inozeye akaroro ka mbere ndakora ikintu gitumye ivyo mvuze n'umuntu wabiba ico gihe nafashe itara ndarigabira ubwonko butuma rigira ivyo mvuze akarikaka zima rikazima kujana kuko ibi vya electronique nivyo produit fini y'ubu butare aba bose bavuga izi za tererare za cortaza zivamo aya makomeza electronique ama transistor ama resistor ama condensateur ni bivamo mw'ivyo nyene nivyo bikora aya mantuze aya ma appareil photo aya kamera nivyo bikora majomeri nivyo bituma unabwa bwacu mubwikura kuva ku busa kubera uri mu kiyaga womenye utumbera na udashoboye gukora ubwonko butuma bukwereka ati muri wanyu na uri kuri coordone zimeze uko kuko ivyo wogenda bishingire naye kubera ubu no musi appareil yose ndafise ubushobozi bwo kuyubaka kuva ku busa mu mashini amaruba gasigara akora kujyanye ni robo twogomba tuba turazigura kuko zone ziba zizimba hagoye ubwo bwonko bwo kumenya ati ubu buntu butanu ndabupanze kwa radio havamo ordinateur havamo telecommande havamo abatari bake ndabona n'umushiranganje w'intwara hagati mu gihugu mu by'umutekano murabizi ibi ama telefone tudashofise ubushobozi bwo kwibagira telefone kuva ku buzegome ndamaze kumbe igitega ngo barakora telefone mugabo naho bazikora kandi temere antuka yaba ari bo bayikoze toba dufise ama radio made in Burundi ngaho wacu kuko ntiwokora telefone utazi gukora radio kuko telefone ni ntuze ni appareil zibiri ziba ziri kumwe imwe iratora imwe irarungika amajwi iyindi kayatora no kuvuga nti wovuga ngo uko bikora ivyo byose mugabo kabura nihinguriro nisho yangereye nkaba ndumuhinga w'imbaburanya bwonko mpereye gushingira intahe jewe neza amashuri y'ubushakashatsi scientifique B nayajeje mu 2014 navuga yuko nari umuhinga akomeye kuko nshaka iradiyo nayibakira kuva ku busa nshaka izi nsamirizi nazibakira kuva ku busa nshaka ama amplificateur nayibakira kuva ku busa nshaka ama mixer nayibakira kuva ku busa nshaka telecommande nayibakira kuva ku busa intuzeye izi mashini zimurikira amagiri umujije wazivuze mugabo benshi baragira ikibazo cy'ubwonko barinda gutuma hanze nabwiyubakira kuva ku busa nabwo nyene mu nyuma ndateba rero ndubaka ibi vy'imbaburanya bwonko navyo nyene byari kudindira cyane iyo tutahurirana n'ukuntu payeje yari yarabayeho kuko mu 2023 payeje baraduhaye miliyoni 30 n'ibihumbi amajana 200 ivyo bikorwa byaragisereye akazi cyane kuko naho atari menshi kuko twobivuga narashoboye kuorganiza abandi bamfasha turasohora imbaburanya bwonko zitari nke mugabo mu nyuma ibikorwa biriyongera cyane tumaze kuronka agashimwe k'inkerebutsi ku mwaka uheze mwaraduhaye miliyoni 10 turayabashimiye cyane uwo mwanya nyene naciye mpindura katemere zubakwe n'imashini kugira ibikorwa binyaruke kandi n'abakiriya baronke ikintu vuga kinga gupfa ntibiza gushoboka hama revyo byose byaratwubatse cyane mugabo ikintu no shimikirako cyane nuko ibintu bya electronique ngaha mu Burundi twe turi nyuma cyane kandi navyo nyene birimo mu bintu bituma dusora amadolari menshi kubera izi bafre y'imicrofise yiki byose byavuye hanze mugabo ibi ndashoboye ndamaze no kuyubakira kuva ku busibitari bike mu ibinyene rero no kuvuga nasaba yuko mushobora kudufasha ukuntu haboneka umutaho gwiriye kuko mwamye muvuga ati urenze imyaka 55 nta kintu cy'iterambere usubira kwiyumvira mudufashe mu mwanya nyene abivya electronique bari bakiri bakeyi aba bakeyi tuhari
dushobore kubaka umushinge w'ivya electronique hamwe ni imyaka ya 2040 indege tuyubakira kuva ku busa bigakunda mwarubiza bigice yako bari bayitanguye mugabo murabona yuko itagutse burya byavuye kuki je ngitangura gushira gufasha inyinshi cyane mu bwonko numva yuko ngo babujije kwiguruka ngo burya ngo bakunde basanga uwoyija ngo yurutse ngo bopana bakagwana hasi je nagize shimira ati none kubera iki bogwana hasi ahubwo basi dukume twikurigenda tamo pilot ari niba yocha ni ari yasenase yuwoyigwamo ntaze kuyigwamo ize kugenda tamo pilot ari ndabikurikirana niho nakora inozeye akaroro ka mbere ndakora ikintu gitumye ivyo mvuze n'umuntu wabiba ico gihe nafashe itara ndarigabira ubwonko butuma rigira ivyo mvuze akarikaka zima rikazima ndabona ko ari ibintu bikomeye cyane yego mu bushikiranganje bw'inyigisho baranyize ico gihe barandungitse kwiga hanze mu Burusiya ivyanyoroye kubera bashe banyirukana ngo ngwaye igituru ico gihe nari ngiye kwiga kubaka indege naho nyere kuva kugusa igisata ca construction aeronautique maze kugaruka mu Burundi ivyo gusura n'ivyoroshe kubera coronavirus yaciye ibibuga vy'indege naciye nugurura atelier ariyo rero navuze ati reka mbe ndiyungunganya hama ntangure kubaka ibintu kuva kubusa ntibibaze yuko nari narababeshe nyagiye niho rero nabandanije iyo atelier payeje rero ishiratuma ibikorwa byacu binyaruka cyane ngo rero twe twasaba yuko mu bya electronique modufasha mugashiraho uburyo buhagije bwo kujyana kuko ibi bya electronique nizo produit fini y'ubu butare aba bose bavuga izi za tererare za cortaza zivamo aya makomeza electronique ama transistor ama resistor ama condensateur ni bivamo mu ivyo nyene nivyo bikora aya mantuze aya ma appareil photo aya camera nivyo bikora amajomeri nivyo bituma unabwa bwacu mubwikura kuva ku busa kubera uri mu kiyaga womenye utumbera na he udashoboye gukora ubwonko butuma bukwereka ati muhiri wanyu na uri kuri coordonnées zimeze uko kuko ivyo wogenda bishingire naye kubera ubu no musi appareil yari yose ndafise ubushobozi bwo kuyubaka kuva ku busa mu mashini amaroba gasigara akora kujyanye ni robo twogomba tuba turazigura kuko zo ntiziba zizimba hagoye ubwo bwonko bwo kumenya ubu buntu butanu ndabupanze kwa radio havamo ordinateur havamo telecommande havamo abatari bake ndabona n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu mu by'umutekano murabizi ibi ama telefone tudafise ubushobozi bwo kwibagira telefone kuva ku buzegome ndamaze kumbe igitega ngo barakora telefone mugabo naho bazikora kandi temere antuka yaba ari bo bayikoze tuba dufise ama radio made in Burundi ngaho wacu kuko ntiwokora telefone utazi gukora radio kuko telefone ni ntuze ni appareil zibiri ziba ziri kumwe imwe iratora imwe irarungika amajwi iyindi kayatora nukuvuga nti wovuga ngo uko bikora ivyo byose mugabo kabura n'ihinguriro yarungika basi canke yatora ntibishoboka mu bisanzwe ivyo ni nubutunzi bukomeye twari dufise jewe si uyu mugambi hariho amakategori ya mbere muri payeje kategori ya kabiri ngo troisième catégorie quatrième catégorie nukuvuga nka jewe uno munsi mfise imyaka 31 nukuvuga ndiko ndaraba nkwirikije iyo procedure nyabwo nushika muri quatrième catégorie ndonke yagise ku mutaya woshobora gutuma ibi byose nashira hama hinguriro abi multiply inshuro nyinshi wanashima tukabishora hanze kuko antuka ntishimye izimbabura nyabwonko n'abanyamerika ntazo bafise mu Rusiya narahizeyo narateka mugabo ntazikora iteka kuri gusa je nigeze mbona bafise nukuvuga ni itunga rikomeye ku buryo twoshobora kujaniranye nukuvuga nabo Burundi hari ingabira nikomeye yuko ni bya electronique natwebwe tubikoze twoshobora gukonkiranza n'abandi mu Rwanda bakagura ivyo wacu muri Tanzania bakagura ivyo wacu no mu Buganda bakagura ivyo wacu bigakunda neza cyane kubera ubwo bushobozi ndabufise ndamaze kuko ndafise n'abandi mvuga ati namwe ibi ndabona uko mubigira murarengeye aba yego rero mu bagire nimba basibishe izo kategori kugira dushobore gushira uko hamwe sote no kuko ama monuzeye abizi by'amagara y'abantu ndibaza baratibuka neza umuntu abagizwe n'uturemangingo serire
serire zikoze ubwonko ipfuye ntigaruka. Nukuvuga rero uko kuntu itagaruka, nukuvuga hapfuye nk'iserire yari kube ijejwe yuko mw'imyaka 20 twaba twamaze guheza kwikorera intuzeye ikigenda juru tugakoresha communication yiwacu. Ivuyemo iyo myaka niyo nayikwize naho nzo bafisa amamiliyari asumba ya mask nta nkirizokoreka zizoshobora gupanga iyo prango bikundi mugabo iyo kategori muyidusindishije hama tukaronka umutahe ivya electronique tugasha dushoka tubideviro kuko ndavyumva bo mu mutwe nk'ibifitiye ingufu byongera akarusho cyane aba rero ndabashimiye cyane nkengurukira n'Imana yabasizemo kuko iri niyerekwa rikomeye burya biragoye kumenya yuko ukwiye kurondera abajene abantu ataco bamaze kuko hari abantu usanga bagira inzigo ati twebwe twaronse uburyo bwo kwisororera dukuze rero ngo niyo yatera imbere akifisi imyaka ngo azotugaya ngo ntazotwubaha mugabo muramabona yuko ahubwo ari gihushana uko ugwaruka mu rufasha rukaronka uburyo bwo kwibeshaho niko rutera rububaha nukuvuga Imana ishishikare kubabonekera kwe kandi ndashimiye n'abandi akoze cyane. Hari icyo nshya nibuka uzeye best muratsi ko ari ahantu twagiye kuraba ikigo cya siyanse tekinoloji. Hari icyo murandika ko navuze ko nzoca turika abajene bo muri payeje bagende nabo kuvisita ya centre kugira ngo tweshange experience. Hakirako bimwe muzamuratera rero haje twatereza guca dukora. Hariho ikigo twagize twavuyeyo twumvikanye uko bizoca ndungika ejene bazivyo vya technology bagende kuraba experience. Ni ikigo kirimo abajene naho nyene gusa muri Serbia. Ni ikigo kirimo abajene aho twasanze nk'ubu mu entrepreneur wese nibo bamuronderera solution ikibazo bafise. Akarorero aborozi b'inzuki abajene b'aborozi b'inzuki baragize akagwara gafata inzuki hanyuma baca barondera technology izoza kugwanya kandi ibaza n'utuntu tumeze nk'utubacteria n'udukoko twoba tuja ku nzuki tugaca twandukira ubuki baca bararondera iyindi appareil nabo baca bashira hajya umuzinga kujya bashiramwo nabo baca bayishiramwo icigwanya bwabo koko bwose urumva ingwara igaca ikira. Ni centre nziza cyane nabonye naho nyene baradushingira intahe barazanye abadushingira intahe babaje. Ico ni cyambere vuba duce twandika ikete tubasaba ko turungika delegation y'abajene. Hanyuma igira kabiri murazi ko turiko tugira inani hari ico yavuze twagize urunani rw'aborozi b'ingurube ubu turiko turakora aborozi b'amavoka twaragize aborozi b'inkwavu nabo nyene ariko baragira urunani. Inani nizo zonyene zishobora gutsinda kuko Burundi n'igihugu gitoyi kidafise amatere manini mugadukoreye mu nani duca tugira chaîne de valeur. Chaîne de valeur rezo kituma dugira production nini. None rero n'urunani rw'aba engineer kumwe nagirisha inama les ingénieurs miniers. Ubu rero payeje ntegurira ubunyene bwa vuba inama y'aba engineer cette fois-ci ababo muri izi technology muri TIS yihuta kugira ngo tuhane ivyiyumviro kuko nabonye yo duhuye n'abari muri domaine imwe duhana ivyiyumviro vyinshi tugaca tuvaho twubatse ku buryo bimwe nariko ndavuga ngo logiciel tutaruva tuti ngurugira unani turabahaye devoir rimwe mu bikora ku buryo ndasubira kuja kwemporta ama logiciel aroruke dufise ngaba bashaka kuyagira. Murumvise ibi binavuze ibyo avuze byo mutaye twaza kugira unani bizabiheze ibyo vuba byo kudoza umutahe n'urunani gusa abantu bagiye hamwe ibintu byose cyaboneka. Ni iki cyobuza ko turonka amafinance cengira ko no muyavuga ibijanye n'urunani bw'abagira amavoraye nabo nyene ifo uko rutonda neza ku murongo kujya twagize. Urabona inkwavu turafise centre régional de production de parento hajya abujya kivuze arazi byabaye ku nkwavu awacha ama centre de sœurs acaborozi hakaba n'abaproduiza les parento zija muri centre de sœurs kujya kujya twagize ku nkwavu
naho nyene ku nkoko none ko twashoboye kuronka production de parental kubera ko tugira production de parental ku nkoko ni meme formule tuja kurondera bagira producteur natwe bitora tukalizana ngaha mu gihugu nico rero nuko twoca tugikorera ko kugira ngo tube independent igihe batubwira gukora centre de production de parental nabonye bavuga ati none muzopama mugaruka iminsi yose kuza kurondera ama prebase dufatuko mujara muri centre de sel ifoko iyo centre de production de parental ariyo iyo za degenere izogera oro igenda haheze igihe kuvuga twarose aka independence gushika tuzogera experience natwe de production de souche rega experience iraba akize dine façon d'une autre rero izi nani nazo nyene z'abakora bimwe rutangore kubikorera hamwe